Nshuti bakunzi muriko muradukurikirana ndabaramukije. Uko umwaka utashe abarundi bo mu makomine yose agize igihugu cacu c'u Burundi bama bahimbaza umusi mukuru w'amakomine, umusi wamuba ku musi wa gatandatu wa mbere w'ukwezi kwa Myandagaro. Uyo musi rero wahariwe amakomine ukaba ari akaryo ko ku barundi n'abarundikazi kuva ku muto gushika ku mukuru ko kugendera amakomine basanzwe bavukamwo kugira ngo basangire umunezero wo gusubira guhurira mu makomine bavukamwo basangira ivyo bafise bongera banarabira hamwe ibijanye n'iterambere rya komine yabo biciye na cyane mu migambi y'iterambere rusangi. Mu kiganiro c'uno musi tugaruka rero kubijanye n'uyo musi mukuru w'amakomine wahimbajwe aho indongozi zitandukanye z'igihugu duhereye kuri kizigenza umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA bifadikanije n'abene igihugu bo mu makomine basanzwe bavukamwo mu guhimbaza uyo musi mukuru w'amakomine. Ndabahaye ikaze. Uwo musi mukuru wahariwe amakomine warahimbajwe ku ncuro igira gatanu, ukaba rero ari akaryo ku bavuka komine bose ko gusubira gukoranira hamwe bakayaga bongera bibukanya akakera banayaga n'ibijanye n'iterambere rya komine yabo mu bisata vyose. Abene Burundi rero bakabwirizwa kugira urunani rw'intamenwa bakaja hamwe atawandiya wangura na cyane ko inayo kwikukira basokuru baharaniye bakongera bagahabuza ari uko bari bafatanye mu nda. Muri komine Nyarusange y'intara Gitega kuri uyo musi mukuru w'amakomine abavuka komine bakaba rero bahuriye ku mugwa mukuru yo komine biginana bongera basangira ibifungurwa kavukire biteguye kandi ku buryo bwa kavukire. Kakaba kandi kari n'akaryo ko gushikiriza imigambi yaranguwe hamwe rero niyo bimirije kurangura. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu inyigisho zo gukunda igihugu n'iterambere asanzwe nawe nyene avuka muri yo komine ya Nyarusange yarakeje abavuka komine mu migambi y'iterambere bamaze kurangura mu myaka mike iyo komine imaze ivutse. Aranabasigurira intumbero y'uwo musi mukuru w'amakomine. Uwo musi washinzwe mu ntumbero yuko abavuga komine baja hamwe bataje mu vyubahiro birebire, bataje mu makaravati bakaza baje kuvugana ubuzima bw'ikomine bakamenyeshwa aho komine igeze n'imigambi igomba kurangurwa bakanapfundikira hamwe n'iyindi yimirije. Kabaye n'akaryo ko gushimira abitanze gusumba abandi mu guteza imbere komine Nyarusange. Abavuka komine b'Inyarusange bakaba basozereye basangira inyobwa n'ibifungurwa kavukire biginana mu kanyamuneza ntangere. Muri komine Muramvya naho uyo musi mukuru wahariwe amakomine ukaba wahimbarijwe ku mutumba Kirama muri zone ya Bugarama aho witabwe n'imvukira zitandukanye za komine ya Muramvya harimo mbere n'umushikiranganje w'amagara y'abantu hamwe rero n'umukuru w'ingabo z'igihugu cacu c'u Burundi. No ngaho nyene imuramvya kakaba kabaye akaryo ko kurabiramwe ibijanye n'ivyaranguwe mu iterambere rya komine ya Muramvya hamwe rero n'ivyo bategekanya kuzokora. Muri bimwe vyaranguwe muri yo komine ya Muramvya bakaba bagarutse nko ku nyubakwa y'ibiro vya komine, ibiro vya zone Bugarama, amashure n'ibindi. Mu bigiye kurangurwa navyo ngo hakaba harimwo nko gutanga ibitungwa vy'ukorora ku mashirahamwe n'ibindi. Abavuka komine ba Muramvya bakaba baboneyeho n'akaryo ko kugenzura inyubakwa zimwe zimwe ziriko zirubakwa muri yo komine. Baranatanze n'amabati ku bantu bahuye n'ivyago vy'umwuzure. Ni Muramvya uyo musi mukuru ukaba warangiye mu kanyamuneza ntangere basangirira hamwe. Aba bamwe mwakurana majana gusenya mukajana kupfuma bamwe mwakina n'urubugu mugakina n'agapira burya ntivyagarukiye hajya barakeneye kugaruka mugakina urubugu kw'iterambere.
Muri komine ya Butezi mu ntara ya Ruyigi, musi mukuru w'amakomine ukaba witabwe n'abavuka komine ba Butezi batari bake, harimo mbere n'icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka nyakubahwa Chantal NKURUNZIZA. Mu vyo yashikirije akaba yashimikiye ku gufashanya no gushigikirana hagati y'abavuka komine, vyo bizotuma komine yabo ishishikara gutera imbere. Yabahamagare gushishikara umugambi wo kubaka ibiro vy'abarongoye imitumba ariho hatunganirizwa iterambere ry'imitumba yabo, maze naryo rikaba rya komine yose. Muri uyo musi mukuru rero kakaba naho nyene kabaye akaryo ko gusangira inyobwa n'ibifungurwa kavukire bicaye ku musezero. Muri komine ya Bukinanyana mu ntara ya Cibitoke naho abavuka komine ba Bukinanyana uri abahaba, uri ababa hanze y'igihugu n'abarangurira imirimo mu bice bitandukanye by'igihugu barongowe mbere n'icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu nyakubahwa Joseph Butore asanzwe nawe nyene avuka muri yo komine, bakaba bari bakoraniye muri zone ya Bumba ahitwa mu Nderama. Komine yawe abavyeyi niho bakuvyariye, eho byanku byemera niho wataye uruzogi, ubyanku byemera aho nyene niho wakuriye, ubyanku byemera aho niho wiza amashure, ubyanku byemera so na sokuru bakuriye aho. Komine ni rwanje ahumve, komine ni rwawe ahumve, komine ni rwacu ahumve, nimuze tuyikorere ahumve. Musitanteri wa komine ya Bukinanyana akaba yavuze ko amahoro n'umutekano ataragaseseshwa rumuri muri iyo komine, akaba kandi yavuze ko iyo komine iheruka mbere no gutahukana ikibanza ca mbere ku rwego rw'intara mu bijanye n'irangurwa ry'imigambi y'iterambere rusangi. Bakaba rero biyemeje guhoza ko mu kurangura n'iyindi migambi itandukanye y'iterambere muri uyu mwaka, nko gushikana umuyaga nkuba mu mazone yose, gukingira ibidukikije n'ibindi. Nayo icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu nyakubahwa Joseph Butore inyuma yo kugaruka ku nsiguro y'uwo musi mukuru w'amakomine, akaba yavuze ko atawundi musi mukuru ubahuza bose mu mwaka mu butandukane bwabo. Akaba yahamagariye abavuka komine ba Bukinanyana kubandanya berekana umutima wo gushigikirana, ari navyo vyamye biranga abarundi bo hambere. Kumbure mu kiringo c'umwaka hari imanza zitandukanye, hari iminsi mikuru itandukanye ihimbazwa mu komine, ariko ngira ngo ndihenze nta wundi munsi n'umwe mu mwaka uduhuza twese mu budasa bwacu nk'uyu munsi w'ikomine. Mwumvise aho ikomine igeze uyu munsi ko atari hahande yari igeze mu mwaka uheze. Nkamenyesha rero ko intumbero tugendera ko gushira imbere imigambi izi imbere mu guteza imbere ikomine gusumba iyindi. Igikuru rero nuko bavuka komine twese turi nga ivyo twobanya kubikora turi kumwe, twumvikana, dushigikirana. Ku munsi wa gatandatu uheze aho twigira umunsi mukuru wo gushigikirana, mwarumise ko no mwijambo umukuru yashikirije
ico gikorwa kibandanya uwo bitakunze ku munsi wa 3 uheze n'ubirabandanya yegere inzego za komine yegere inzego za zone no ku mutumba amakomite ariho ufise ico arengeje uwundi akizane. Iruhande yo kuyaga kubijanye n'iterambere rya komine, uyo musi mukuru wa komine Ibukinanyana naho nyene ukaba warangiye mu kanyamuneza ntangere abavuka komine basangira ibinyobwa n'ibifungurwa kama. Bavuka komine twese mu mirimo itandukanye dufise imuze dushira ingufu hamwe duteza imbere komine yacu duhamagaye mu mazo n'umuyede turatumiye umurimyi azana iyo suka maze turime kijambere badandaza muzana imitahe tudandaze maze dutera imbere komine yacu ibakarorero imuze tuje mu mashira hamwe mwigenda ko ntari mirimo impeshi murabizi imitwe ikoranye yes komine ni rwanje ahumve komine ni rwawe ahumve komine ni rwacu ahumve nimuze tuyikorere. Muri komine ya Mpanda mu ntara ya Bubanza naho uyo musi mukuru w'amakomine umusi uha akaryo abavuka komine ko kurabira hamwe ingene borushirizaho mu guteza imbere komine yabo wahimbarijwe ku musozi wa Bugenge. Ibirori bikaba vyatangujwe na defile ndende y'abavuka komine ba Mpanda bari baje bava mu misozi yose igize iyo komine bikoreye ibinyobwa n'ibifungurwa. Umukuru w'inama nshingamateka Nyakubahiro Pascal Nyabenda asanzwe nawe nyene ari umuvuka komine wa Mpanda nawe nyene akaba yari yitavye ivyo birori. Muri ivyo birori kandi hakaba haratanze udushimwe ku bavuka komine bitanze gusumba abandi mu guteza imbere komine ya Mpanda bahereye ku mukuru w'inama nshingamateka Nyakubahwa Pascal Nyabenda. Umukuru w'inama nshingamateka rero afashe ijambo akaba yasavye abavuka komine ba Mpanda kugira umutima wo gufashanya na cyane mu kubakira uburaro abageze mu zabukuru abatishoboye hamwe rero no kwijukira gukorera mu mashira hamwe mu ntumba yo guteza imbere komine yabo. Komine ni rwanje ahumve komine ni rwawe ahumve komine ni rwacu ahumve nimuze tuyikorere. Muri komine ya Kayogoro y'intara ya Makamba naho uyo musi mukuru wahariwe amakomine ukaba waranzwe n'intambo n'imvyino ndangakaranga k'abarundi bo mu bumanuko bw'igihugu aho abavuka komine bari kumwe mbere n'umukuru w'inama nkenguzamateka Nyakubahwa Reveriyano Ndikuriyo asanzwe nawe nyene ari imvukira ya Kayogoro bari bahuriye hamwe ngo biginane bongere bayage ibijanye n'iterambere rya komine yabo. Iyo komine rero ngo ikabigeze ku ntambwe ishimishije mu iterambere nk'amashure, amavuriro n'ibindi. Umukuru w'inama nkenguzamateka afashe ijambo akaba yasavye abanyakayogoro guhoza ko mu migambi y'iterambere na cyane kuva ku mitumba gutyo bateza imbere komine yabo n'igihugu muri rusangi. Naho nyene kakaba kabaye akaryo ko gusangira ivyimburwa nk'abavandimwe. Tubungabunga amahoro twarosi Burundi tuyifuriza
komine ya Mwumba y'intara ya Ngozi naho ibirori byo guhimbaza umusi mukuru w'amakomine byabereye ahitwa mu Vyegwa bitewe iteka n'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA n'umutambukanyi wiwe basanzwe ari abavuka komine ba Mwumba hamwe rero n'izindi mvukira abakunzi inshuti n'abagenzi ba komine ya Mwumba. Umurisho w'ingoma utugenegene imigwi y'intambo itandukanye bikaba rero ari byo byaranze ivyo birori vy'uyo munsi. Abavyeyi n'abarezi badukujije barashaka kubona nabo igamba k'indero baduhaye. Musitanteri wa komine Mwumba akaba yagarutse ku migambi itandukanye yaranguwe muri yo komine ya Mwumba ku ngufu z'abavuka komine imbere yuko hashimigwa abitanze gusumba abandi mu iterambere rya komine ya Mwumba bahereye ku muryango wa Nyenicubahiro umukuru w'igihugu hamwe rero n'izindi mvukira za komine. Tugira amahoro! Tugira amahoro! Tugira amahoro! Kane tugira amahoro! Gatanu tugira amahoro! Gatandatu tugira amahoro! Tugira amahoro! Umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA mu ijambo yashikirije abanyamwumba eka mbere n'abarundi bose akaba yavuze ko uyo munsi ari akaryo ko kuzirikana aho umuntu yavukiye. Muti ntumbero y'umunsi mukuru rero wa komine niyihe? Intumbero ya mbere ni ugukunda komine wavukiyemo nta cakirimo ukunda wavukiye. Ubugira kabiri ni ugutura komine wavukiyemo umutima amaboko bibaye ngombwa n'ubuzima uko twese turigenjeje uko nk'abarundi makomine yose tudushize mu ngiro rwa ruririmbo ruvuga ngo tugutuye amaboko umutima n'ubuzima Imana yakuduhaye kudutungire. Imana yashaka yuko dukorera igihugu cacu. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu ati uyo munsi ufise intumbero yo gukomeza urunani rw'intamenwa na cyane mu guhura bakayaga kubijanye n'imigambi y'iterambere rya komine yabo gukomeza urukundo hagati y'abavuka komine na cyane ko komine ari umuvyeyi w'abayivukamwo bose. Akaba yagarutse ku civugo c'uyo munsi gishimikira ahanini ku bumwe n'urukundo mu bavuka komine. Icivugo c'uno munsi rero ni ubumwe n'urukundo, ubumwe n'urukundo mu bavuka komine niyo nzira irashe idushikana ku iterambere rirama no gukunda igihugu cacu. Icambere ubumwe. Basoko bari maze ngo hari ubumwe muhoro uramwa. Bisigura yuko hari ubumwe hari ubushobozi bwinshi. Ubumwe ntibisigura bya biri twumva batubwira abakoroni eka ubumwe tubuzi umuto yubaka ukuze ubutize yubaka uwize uwize no kubaka utize umudandaje kubaka umurimyi akubaka agashigikira umudandaje agashigikira umworozi agashigikira umunyeshuri agashigikira umwarimu batabanyeshuri bahari bari muri boba turi magiranire kandi tumugisha mwese n'umugisha wundi mumenyesha makuru ashigikira umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu ashigikira umumenyesha makuru agashigikira umudandaje agashigikira umumenyesha makuru twese turi magiranire ubumwe. Abana bato baradukeneye natwe turakeneye abana bato nta muntu n'umwe yikwije ubutunzi arakeneye umukene arakeneye ubutunzi muri bwo bumwe. Urakeneye ingabire yanje nanje ndakeneye iwawe umwe wese gatwa turi nta numwe afise ingabire y'uwundi umwe wese akenera uwundi urukundo
urukundo rurakenewe ubumwe utari mu rukundo nicyo twoshika kuko nova ko urukundo rumeze nk'umuyaga nkuba uciye mu rutsinga iherezo ryawo n'amatara n'urukundo nuko nyine mu bumwe haciye umuyaga nkuba w'urukundo nkaba amatara bitera urukundo ijambo ry'Imana ruko ngabire isubize n'ingabire zose iyo rero habe n'urukundo mu bavuka komine bisigo abavuka mu komine bisigo abavuka umuvuka komine yirengagiza uri muvuka komine abahembutse uhemukiye umuvuka komine n'umuvyeyi wawe umuvuka muri komine umuvukanyi wawe urumva ubumwe bifatanye n'urukundo mu bavuka komine ngo niyo nzira n'inzira idazimiza inzira bisigura urugendo amerezo y'inzira ni mu nzu uwo mutahe w'ubumwe n'urukundo mu bavuka komine ni barabara no kurangurura bituma turangurura tugashika ku iterambere naryo bisigura yuko ugenda urunguka bishasha mu buzima bwawe ibyo wari ukeneye ukabironka iterambere kandi ridasanzwe rirama. Uyo musi mukuru w'amakomine muri komine ya Mwumba mu ntara ya Ngozi ukaba naho nyene wasozerewe mu munezero ntangere basangira ibinyobwa n'ibifungurwa kavukire icerekana urukundo ruri mu migenzo y'abarundi kuva kuri basokuru na basokuruza bamye basangira ugufa no gukira basangira akabisi n'agahiye. Begi wanyu ubona hakenewe ibiki? Harakenewe amashure, harakenewe amavuriro, amazi meza ya Rusengo, amabarabara meza, uburaro bwiza mu kwibera mu bigwatima, ububare bwiza kandi bw'isuku, amabotike meza, amasoko ya kijambere, maze dutanga amatagisi, tuyatanga n'umutima mwiza, tuyatanga atakwidodomba, azofasha iterambere rya komine yawe. Komine ni rwanje ahumve, komine ni rwawe ahumve, komine ni rwacu ahumve, nimuze tuyikorere ahumve. Akaba ari nongaha rero turangirije ko kino kiganiro. Imana ibandanye kuzigama Uburundi n'abarundi naho ubutaha.